amakuru mfise nuko yinjiye bamubona byo musirikare yego hanyuma bamubona bateka tumureke turabe uye ikirere cy'ubundi kiracuzwe ku buryo n'umuserebanyi uvuye mu kindi gihugu ukaza cyangwa uzose ujyayo babawubonye hari amadrone ariko amakamera imbibe zose ntiwowe ucarumva je nibaza yuko u Rwanda rugomba kugira imbarutso y'u Rwanda n'Uburundi wowe ari umunsi wo kwiyahura ugomba kwiyahuye ntibyoshoboka nibareke mugabo ugiye kuraba strategique bari byo bariko barakora muri Congo murere yagucapira ingene intambara zigenda navyo birashoboka mu gihugu cy'u Rwanda nyene umwe mu bantu bahora bandika ku mbuga ngurukana bumenyi avuga nabi igihugu cy'u Burundi yitwa RABIN biravugwa cyane ko yewe yaragarukanye mu gihugu cy'u Burundi naho ku ruhande rw'u Burundi bitaravyemeza ariko mu Rwanda baravuga ko atamubona bega hamwe twosanga vy'ukuri u Burundi bwarakoze ibishoboka vyose kugira ngo uwo muntu yirwa aracafuza igihugu abari ngaha naho Burundi butihayagiza bitanga insiguri yayo ubu bavuga yuko urugo ruratera ntirutego sibyo mugaho ntari igitero cabaye barusanze rusinziriye baragwambura umuntu baramutwara nundi mutegetsi kanaka babonye abangamye bashaka kuvuga atega abagabo murakumbura mugeze security umunsi umwe tuzosanga abarundi baduhagaze ku mutwe w'igitanda tuvyuke baturi mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye ndabaye kuri micro ni jewe nyene Juste Gale inyuma kamera mwita umusaza ndababwira ko vyamaze komera uno munsi twasubiye gutegwa iteka turi kumwe n'umukozi w'Imana Apotre Isidore MBAYAHAGA umunyakuri yego wemeye ku umunyakuri kuko na Yesu ni inzira ukuri n'ubugingo ndakora musanya ko wa mukozi w'Imana nabahaye bwakeye nizira komeze neza ndaviza agripe uno munsi agasoga karimo gatoya agripe karimo mwizina rya Yesu muraza gukira aya ni sawa taga wizi gafise ego turi mu gihe musanzwe imisi yose riko murigisha ijambo ry'Imana ariko vyongeye mwaba mukunda yuko abantu batumvikana baje hamwe batumvikanye bafise amakosa nabo mukabahanura tumaze imisi tubona ubutumwa bwinshi buzunguruka na cyane ku mbuga ngurukana bumenyi mbega muravye hagati y'Uburundi n'u Rwanda ego wijanye n'imigenderanire kumwe mukunda amahoro munahanura n'abagomba guteza akavuyo ubona ikirere kimeze gute ikirere sinobaho kimeze neza kuko imbibe ziracungaye hanyuma imigenderanire y'abanyagihugu ntirakunda urumva muri ico gihe hari ikintu kitameze neza ico gihe rero ntitwosindira abanyarwanda kuko sibo batuma tutagenderanirana n'ubutegetsi bwabo je nibaza yuko uko biri kose abarundi n'abanyarwanda nta rwanko ruri hagati yabo imitwarire mibi yabo ituma batemera yuko abarundi bagenderana mu Rwanda n'ahandi hoho ntibizohubuku bizohera hagati y'Uburundi n'u Rwanda hari ibintu bibiri usanga ivyo bihugu mu ntwaro zabo bitandukanye Uburundi bwashize Imana imbere Rwanda nago ivyo bwashize imbere bega kubona Uburundi bwarashize Imana imbere uvyakira gute u Rwanda hari ico rubura mu gihe rudashira Imana imbere ubwa mbere hoho ubutware bwose buva ku Mana byo nibaza ko abantu bose babi nta muntu yigiye kuba president nta muntu yigira kuba umushikiranganje ubona bikuza ko kuri umuntu bw'Imana muri kuri niko ijambo ry'Imana rivuga uvuze rero byo gushira Imana imbere kaca numva muri no minsi amajambo ariko ashikizwa n'indongozi z'u Rwanda kuvyerekeye iyobokamana biteye ubwoba ndetse ubona yuko banabisuzugura cyane nubwo batabidudura ko cyane bagasuzugura ahubwo nibi by'iwacu indongozi zashize Imana imbere kuko ukurikije amajambo ya Perezida Kagame yavugiye mu nama iraho iri muri conference naho reka yabigisha inama y'indongozi akora kwitama cyane abarongozi baje gusenga avuga ati ntivyumvikana ingene mufata abantu babaye indindagire n'abantu uvuga yuko bataye ubwenge batakigira icerekezo cyo baja aho yavuga rero nga abakozi b'Imana bamwe ati mukaja mwisengero mugasenga ati mukamara imyese muri ko murasenga nta soni donc akabifatana n'iterambere sibyo kandi ibyo yavuze kimwe cyose yavuze turagihurizako tuwosenga amasaha 28 utajya gukora ico risawa mugabo kuvuga yuko gusenga ari kurindagira
aho yarenze umurongo. Icya kabiri urabona baherutse gufata ingingo iteye ubwoba yo kugara amashengero ibihumbi 10 n'ibindi. Urumva ishengero rimwe rariko nk'abantu 2300, no kuvuga abantu bose yabuje gusenga buganirwa mu mazu. Haba iteko rya RGB babuza no gusengera mu yandi mazu, aho bohurira bambaza Imana basenge, no kuvuga ni ngorane. Noneho hagiyeho n'ikindi kintu gitangaza. Ubu uye RGB hagurukiye nabo bantu babuje gusengera mu masengero bababwira ngo yubatse nabi bidakwije ibyangombwa. Ubu babuje no gushisha ubutumwa ku marezo sosio kuri za YouTube na za Facebook, unaho ntivyemewe. Urumva ucubona effectivement ko batase inyubako mbiza kwije ibyangombwa, ahubwo harimo kwaka gusenga no kuvuga ijambo ry'Imana. Kuko none ku marezo sosio naho ibibomoka canke amakaro bayashira ko gute parking kuri rezo sosio kuko turi turavuga imodoka ntizisize hariya turiko twivugira samajambo agenda gusa, ikintu bigoye. Icya gatatu herutse kumva giteye ubwoba kindi, ubuye muri leta y'u Rwanda baheze gusohora itegeko muri biciye muri ibyo bya RGB yuko kizira kuvuga ubutumwa bubwira abantu yuko hazaho umuriro udahera. Ibi byiherezo kirazira kuvyigisha. Ivyo bintu bitera ubwoba abantu, uravyumva sivyo? Ni iteko bashizeho. Muri Bibiliya hari ibitabo bibujijwe gusoma kuvuga yuko hazoba iherezo abantu bakoze ibyaha bakaja guhanwa mu muriro, ivyo byabujijwe. Noneho ndaye numvise akamara amazi aho umushikiranganje wa leta y'u Rwanda ajejwe ivy'ubwiyunge n'ubumwe yitwa Dr. Bizimana Jean Damascene yarayaproclamé yuko inkotanyi arizo mana, akavuga yuko wewe ahubwo ho kwemera Imana yemera inkotanyi, ko Imana atacu yakoze mu Rwanda mutigeze tabara abantu bariko barapfa. Reka ngo ndakavuze kumve ndagafise ngaha uko nyene ngo yemera inkotanyi ngo zizobuhoraho nk'Imana. Nyumvereza wa nazo zizabuhoraho nk'Imana. Niko bimeze. Inkotanyi n'Imana. Yewe nahitamo ko tubanza kujya dushima inkotanyi cyane. Cyane. Kuko Imana jewe sinzi niba hari uruhare yagize, kuko ababishwe se ku Imana itabatabaye. Uko nyene none ese rero mvuze utere uti bigeze gute bimeze gute hagati y'abashize Imana imbere n'abandi urabona ni ngorane. Mugabo ikibabaje ubu gutinganya homosexuality hariya ntagorane mu Rwanda, nta kibazo kirimo, iremewe, nta muntu bakomakoma. Mu gihe twebwe iwacu indongozi uhere kuri ishobora mukuru bavuga ati iryo shano ntirikagwe ngaha iwacu, ako kabi ntikakaze ngaha, aho abantu boza gufata kubabaza Imana bagire bahuze ibitsina bisangiye kavuga bya Sodoma na Gomora. Bantu b'Imana urumva ni ikintu bigoye, kuko iyo abantu bamaze kumenya ibanga ryo gusenga rero bamenya Imana icyo ari cyo. Uburundi ugiye kuraba aho buri, ukaraba akarere buherereyemo, ukaraba abansi n'abahekenyera imisaya bufise ingene bangana, ndavuga ndabishingira itahe neza cyane. Dufise ingabo zize kurwana, dufise ingabo zifise amasho nziza, dufise ibikoresho bikwiye. Mugabo ndashimira Imana ko n'abajenera bari ku rugamba babanza gusira Imana imbere, babanza gupfukama bagasenga, bakavuga ati Imana tugiye kurwana, twagushize imbere no muri intambara baranatwe. Aya mahoro n'umutekano dufata agafadika mu gihe kimeze turi mu kirere kimeze nk'ukuye, Imana ifise mu ruhara rukomeye cyane, kuko ugiye kurwana utari kumwe n'Imana ntiwonesha. Nico gituma ndakubwira nti hagati y'abo bantu babiri je nibaza yuko uvyumva nawe. Umuntu president Ndayishimiye apfukamye, udura bari ifoto yo nkunda gushira kuri stati apfukamye, ariko aca bugufi imbere y'Imana asengera abarundi, atuza imitwaro y'igihugu imbere y'Imana. Buko muri kubita ugatuza ngo w'inkotanyi ngo nizo Mana. Yo oya n'abantu
kiranga shetani ni gutera umudugararo kiranga shetani ni gutera akavuyo u Rwanda rumaze kwagirizwa kenshi n'isi n'akarere ko rutera umudugararo muri kano karere mbega na cyane mu buseruko bwa Kongo tuvuge ko inzira bafashe ice yisigura bivanye n'ivyo bemera bo wumvirije amajambo nkayo bimwe y'uguca bitahura uko iyo umuntu atagira ikimugera mu mutima kubona yuko uwundi badasangiye ubwoko cyabona ati uyu ntiyobaho avuga ati je mfise ububasha bwo kwica no kurema umva niko bimeze rero nibaza yuko ugiye kubiraba nk'uko bivuze amakungu menshi werekana ati muto ku Rwanda nibaza yuko atabanyarwanda bakivuga ngo abarundi ngo nibwo tuvuga nabi ngo ya ntari byo tubavuga nabi kuko ntacyo tubesha ngo tuba tuvuga ibyabayeho tuba dufite n'ibyemezo kandi ahanini umubanyi niwe muryango tuba tubivuga kubera tubakunda kugira ngo bikebuke bareke abantu babane neza kuko nta kuntu wokwambura inka mu kirenge cy'umuntu guca umubuza ko kwihandura sibyo bishoboka rero urabona undi yaragize inama kugeza no muri conseil de sécurité yabona baravuga ati u Rwanda rwabaye ikibazo kiho kirahungabanya hagati y'akazina muntu muri Kongo ndetse no mu karere sibyo bavuga ibitigiri by'abantu bapfuye ingene bahagarara benshi uravye Human Rights Watch igira raporo yayo duze Kongo yaragiye kwitwara uvuga yuko bateza kwemezeho nyabwoko y'abakongomani byakozwe n'u Rwanda aho hiyo biciye muri iyo mihari yitwa ko ari y'abakongomani baga bishikiwe n'u Rwanda bakavuga yuko hamaze gupfa abantu barenga miliyoni 10 bitumwe n'umubano mubi hagati y'u Rwanda na Kongo hagahunga miliyoni zirenga 7 mu bisi heze bwarumvise bariko baravuga kuri muri Human Rights Watch na Nations la fois passée bishe abahuta amajana bo muri Kongo ziko bamubizi burya hariho tribu yitwa abahuta barabishe abicara bica abagore n'abana bica abantu bose rumva ibyo byose aho hari abantu uzeye amatohoza agenda kogwa n'ibinyamakuru bitandukanye byo mu isi bakavuga bati ibintu bimezo kunuko abantu bariko baragwana n'abasirikare b'u Rwanda bambuka babona amatemo yaje bahagenda bakabivuga no muri ico gihe rero nibaza yuko uko biri kose iyo umuntu ari karakemu bavuga agasozi kintanurwa kahiye abagabo babona sivyo kandi uvugwa na benshi batebo gatota kandi nta muntu avuga ngo somo ntawe ndabona bahamagara ngo somo subira urashira isoni usanze mu intango yiteka bayiteretse ugasanga abantu bariko baranywa bahana umukeke iyo bakunze na nto bavuga ndakaye ngo kubera ushira isoni ngo cyangwa cyangwa uri umuntu mwiza wapi amahoro n'ikintu umuntu akwiye guha mugenzi we ko nayo bivuga ngo umuntu wese abana amahoro na mugenzi we no kuraba rero no kuraba turi mu gihe haciye imyaka myinshi Burundi bwarugaye imbebe zo hasi akizo mu kirere zigabanya zikora hagati y'Uburundi n'u Rwanda mu miseze twarumvise amakuru y'umusirikare w'u Rwanda Sergeant Major yashoboye gufatwa ageze i Burundi mbega y'amakuru mwayakiriye gute tuvuge ko u Rwanda rushaka imbarutso yo kurwana n'u Burundi bo mwambere hoho ntacyo no kwemeza muri ivyo uretse yuko amakuru nayo yumvise mugabo nubwo ntarigera nkora ivy'igisoda cyangwa igipolisi canke ivy'iperereza ndasoma ibitabo akenshi abantu bashobora kugira gukora abantu akazi k'iperereza babanje kwigira abasazi umuntu akembera agati impuzu akigira umusazi bakambaza ati n'igisazi kiri gaho nyene mugabo kiyo kiregeranya amakuru iyo batigeze abasazi bigira imborero urumva umuntu akiboreza akigira iyondo mukibaza n'ubyo muri ko bavuga ntabyumva kumbe niko bimeze nujyana wenda ashobora kubavuga inzirimbe niko ndavuga ashobora kuba yiboreje bavuga ati je nayo inzoga barafata mugabo ico gituma inzego z'ubururu zavuga ati iyo version uri kuvuga reka tubaye tukubaza neza tubaze iyo nzoga aho wazinywereye zakushije inzira haba twumve neza ko wari uborewe haba tukureke witahire mugabo urumva kuri ivyo imbarutso je nibaza yuko u Rwanda rugomba kugira imbarutso yo Rwanda n'Uburundi wowe ari umunsi wo kwiyahura ugomba kwiyahuye ndivyo ushoboka nibareke mugabo ugiye kuraba strategic bari byo bariko barakora muri Kongo murere yagucapiye ingene intambara zigenda navyo birashoboka bashobora kuvuga ati gufata wumvira byananiranye
kandi bumvira mu bugabo n'abarundi izobora dufise ko kubarasa tutabishoboye duciye mu kirere tubashobora duciye hasi nibamudahusha nibabi cyane urabyumva bafise inkoho zigezweho bafise discipline y'umusoda nyene bakwerekwe urabyumva baje kuvuga ati ko haturaniye gufata reka dusotore duciye kwindi kote sivyo nibumva uburundi butewe kumbure abasirikare bari muri Kongo bazovuga ati mbere ko tubandaga tuje gutabara iwacu bakibagira yuko igisirikare cy'uburundi gifise effective zikwiye naho uburundi bwoterwa sinibaza yuko ari umusoda ari hanze hajya hakurya mubwe mu bwira umwana abari hano barakwiye mugabo kubera kutabimenye baje kwibaza ko ibyo bishoboka bakavuga ati hamwe tworasa abari bumvira bosha baza kurwanira noneho natwe tuhatubona ringe ibandanya icibumvira izo strategie zose nibaza ko babazizi mugabo nibaza ko bitokunda ari byo bagomba gutata ubwa mbere ho ko bari kwiyahura cyakabiri igisirikare kifise abarundi bafise igisirikare gikwije bitigira bikwiye sinkabajya wumva birirwa barafotora abagore bafise inda n'abandi bahitanye aho bari gusekuza ubududu barashobora bafotora bakabambika impuzu za gisirikare ngo baforonye bakomanda ibihumbi ndwi abakomanda ibihumbi ndwi umuntu ameze inda y'amezi ndwi nyene ubona ko ko bajya abantu barabaje bakomanda kwe nta bakomanda umusirikare n'umuntu aba yaratojwe si umusivile aba yarigishijwe indero birabona ko umusirikare yihenda ku buryo yinjira mu kindi gihugu mu gihe ico gihugu imbeho zugaye bo kubera byoshoboka byo birashoboka mugabe cyatumye bishoboka nicyo baheza bagakurikirana hanyuma ikindi nacyo irega bashobora no kumurika batigenda turabe ko imbibe zicunzwe neza nimba tuzoja no gutera turabe ko hagendeka neza nuvuye yagenda kaziya metero amajana indwi agasubira inyuma ata muntu amufashe bibaza byo gutanga amakuru ameze gute rero vuga ati ha hantu uritaha mugabo urabona yuko basanze rutitaha nubwo y'amasaha y'ijoro metero amajana kabebe si kirere kirekire cyane mugabo urabona yuko atabacarukanye kandi amakuru mpora numva mfise nuko yinjiye bamubona cyo musirikare yego hanyuma bamubona bateka tumureke turabe hama baramufata yegagaye sinzi ikiganiro zotanga hanye nkabwa nti burya igisega cy'ubundi kiratuza nuko kitavuga bwiye gusoma cyangwa kabazo abandi bantu ku ruhande uye ikirere cy'ubundi kiracuzwe ku buryo n'umuserebanyi uvuye mu kindi gihugu ukaza cyangwa uzosujanye baba ubu hari amadrone ariko amakamera imbibe zose ntiwo cyarunga muri ico haba ijoro haba ku murango ababa kubona kandi urumva kuva yuko boza gutata ngo barabe ko batera nukuri genda bakunda barareka hari gihe bo babona umenga imbibe zabo zibazuguruye ngo zibazugaye nta numwe yoshikaye bakibagira ko Burundi natwe twiyugaye bari byo bakunda nibareke bo babiyahuye no kwiyahura nibareke mbega nariko ndaba kwijanye n'imbaroso uravye kwiga ikintu cy'ingene mu gihugu cy'u Rwanda nyene umwe mu bantu bahora bandika ku mbuga ngurukana bumenyi avuga nabi igihugu cy'u Burundi yitwa RABIN biravugwa cyane ko yo yaragarukanye mu gihugu cy'u Burundi naho ku ruhande rw'u Burundi butaravyemeza ariko mu Rwanda baravuga ko atamubona mbega hamwe twosanga vy'ukuri u Burundi bwarakoze ibishoboka byose kugira ngo uwo muntu yirwa aracafuza igihugu abari ngaha naho u Burundi butihayagiza bitanga insiguri yayo bo ubwa mbere nkuko bivuze byaravuzwe mugabo kucerekeye inzego z'igihugu cy'u Burundi zibijejwe ntacyo ziravuga sibyo mugabo dusipoze ko ari byo dufate ko byo ari byo bakaba baramukuye i Kigali bakamukonkobokana muri Bugesera yose bakamushikira mu Burundi za nzego zabo z'ibihangange bavuga zitarabimenya abanyarwanda babona yuko rimwe na rimwe badakwiye kuvuga ngo igihugu cyabo ntikivogerwa ikindi nacyo ni n'icyizere cyiza kiba kibonetse abarundi bogirira icyizere inzego z'iperereza zacu zoba zikora neza cyane
ivyo bigahana icigwa n'abandi n'urahandi arabona yuko igihugu gifise amaboko maremare kandi ivyo vyovyo nibaza yuko bobimenya kuko nta muntu nigeze numva igihugu kiragoye kurwanyagaye no kuri kiragoye kandi leta ariyo yose ubona utari mu itembakazi udavuze inguvu zikwiye uzi ubwenge korana nayo ntayandi mayeri utu Rwanda rurihenda ubu baravuga yuko urugo ruratera ntirutego sibyo mugaho ntari igitero cabaye barusanze rusinziriye baragwambura umuntu baramutwara bishoboke yuko n'ubundi mutegetsi kanaka babonye abangamye bashobora kuvuga atega abagabo murakumbura mu ngeze sekirite umunsi umwe tuzosanga abarundi baduhagaze ku mutwe w'igitanda tuvyuke baturiko kirya rero si kibi mugabo ntitwifuza yuko vyobandanya gutyoye Uburundi n'u Rwanda bakwiye kurengera ivyo byose vyabaye bagaheza bakemera tukabana amahoro naho tuzoshirana tuzobana uko biri kose vyanka vyakunda turabana kandi kuvuga ngo tuzobana mfukamira ntawe uzopfukamira uwundi ntibikunda ntibemere tubane rero turi mu gihe kandi ikibabaje ni kimwe nuko nzi yuko hariho abansi b'u Rwanda baje ino mugabo Burundi bakavuga ati subira iwanyu bakabatanga mugabo umwazi w'u Burundi ari Rwanda bakavuga ati ntitubaho urumva kabi kari kurinda agapira kari Rwanda ivyo ntibisanzwe kandi nabone barabivuze neza ku rujya musoda bavuga ati turi inzego ziko ziravugana kugira umusirikare turabyemeye n'umusirikare w'u Rwanda yagiye i Burundi kumvo izi izo mvoro ne babara kuzumvikana ikibazo cyo cy'umusirikare bazobasubitse ko nta na rimwe Burundi bwigeze bwereka u Rwanda yuko mu rwabo nta na rimwe Burundi bwigeze bwerekana yuko budakeneye kubana n'abanyarwanda ukamurumva kubana rero muri bya diplomasi cyangwa ibihugu n'ibindi no kubana ariko bwubahana tuvuge ko u Rwanda rutubaha Burundi si cyane je nibaza yuko nabivuze kandi ndabisubiramo muri ADN y'umunyarwanda sinovuga umunyarwanda uri wese cyane cyane bamaze kumva hebo bwibone barimwe akagaye n'amanyama menshi cyane ibyo biramaze kugaragara none umaze gufata umuntu nk'akabarebe akaja mu nama nshinga amateka akubaka agatyoza umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi akavuga yuko yagiye kurwana i Kongo ngo kubera ngo perezida Tshisekedi ngo yamuhaye kereke shoza ariko arabona akabarebe ari mye position afise ubuzima bwiza ku buryo yosuzugura umuntu amusumba incuro ibihumbi n'ibihumbi hatakoza afise atabije byo kujya kurwana hariya kubera kereke shoza canke bo babaze imyaka n'imyaka iyo niyo imvugo y'akagaye umuntu wo gutanga kubona sinzi kurabona umuntu ashobora kuza kukuvumba atagira n'impuzu atagira n'isabuni yo kwiyoga akabanza kukubwira icyo yamaze hari abantu bameze uko baza kukubwira ko ari umuntu adasanzwe nuku muri famille imeze nuku mugabo ubona kubera ku kantu kari mu maraso kukwiyemera gusa donc rero hariho imvugo zerekana yuko harimo agasuzuguro mu barongozi baho bamwe mu gihe Uburundi buriko burifata neza mu gukingira imbibe zacu no gufasha ko ngira umutekano garuke urabona ko umuhari bivugwa ko ushigikiwe n'igihugu cy'u Rwanda wagabanije kujyanye na communication aho usugerejwe n'amadrone menshi cyane watubwiye ati Burundi buracungerewe ikirere cyacu kirakingiwe bega kubona uno muhari uriko uvugwa ko ushigikiwe n'igihugu cy'u Rwanda atagakacira n'abawurongoye bamwe batakivuga bamwe barayashiro nizo gupfa yego tuvuge ko umukongomani yo warahenzwe nuwe harabona menga ni nyishu narijya bahora bavuga ngo drone z'urya muhari ngo zashoboye gukorora ngo ibitero byose ngo byari bigizwe ku muhari agiye kubihaba bageze kure
umeze neza numvise ikiganiro witwa Moyeza Nyarugabo yagiye na Scovi hajya amozo y'umugabo ndatemba ngo yabone mugiye ari karavuga urumva ko umuntu arebye ageze mari yumvire nka Moyeza Nyarugabo ancien chef de cabinet du président de la République sénateur maître maze imisi akokeza urugamba abwira abantu atejo turatahikisha ariko arabwira Scovia umunyamakuru yibereye mu kindi gihugu ngo namutabaze ngo avugane ngo n'inzego z'abarongozi b'u Burundi ngo barabe ingene ngo babatezurira ubu numva ko inzira zamuheranye kweli aho uca wumva ati ibintu byabaye nabi kandi Scovia yabonye ikibazo cyiza sha Scovia agenda mwemera rimwe arabaza ibibazo byiza hari gagwa kwijambo oya ararizi mugabo no Chris Scovia je sinde ko aranyumviza muranumva rimwe ashiramo daye je ndamwemera kuko afise intambara bimwe gusa akorera mu gihugu cyamuhaye umurongo atarenga ndahandi yabakora yidegembye yari umunyamakuru mwiza cyane yego yabonye muri ati dore ko Kabila bamufashe ukaburi ko atatamitse Moyiga Nyarugabo yarahekenya ruri maraburi ibyo avuga abandi ndimuyihakane gumayo gumamo mupfe nk'abagabo emera kuri mu rujya muhaye emera upfe nk'umugabo reka go yaguhekenya uri memera upfe nk'umugabo none umunsi waba utari we uri kubona nanga hajya ukaburi kubona babisima n'abana bawiri n'abaya bamakenga ntibajyana higoma rero si hari rero ugiye kuraba uno munsi si ibyo byo name numviriza n'uwundi musirikare umuhungu arahakunda kuvuga amajambo menshi yavuye muri za Canada bose bariko bavuga ati hano dufise ubwoba bw'abarundi bameze nabi hano ndimo ntiba progress amatwa azumira iyo muri Kongo inzira zose zo kuja imbere n'inyuma zaruga bagaca batabaza ngo bene igihugu ngo babuza agasukari ngo babuza aho basumira kumbe abasirikare bariko baricwa n'inzara sivyo babuze isaganiriza mugabo cyavuga bati rero turaguwe kubera abarundi byagenze uko nuko reka ahubwo numve ko ndamutora ngaho urabyumva yego mugabo ugasanga aho kwemera ngo bavuge bati turarembye babandanya bagize Uburundi kumenya rero babateje ibibazo mu gihe abene igihugu bikongo besha ahubwo nabo bariko bavuga bati atabarundi batwaraheze hari ikintu ujya muhari mwino minsi uri kuraharara kijanye na bouclier ime aho bamwe bavuga bati iyi ni crime de guerre ntabwo umuntu ariko aragwana yega nivyo bashatse kuva kera kubera ntago kigwanira mu magi ibigomba kwameneka n'ubundi uravyumva bo bagomvye gutegura igihugu nyabwoko bagiriza abarundi bagiriza na Kongo bavuga ati ntishoboka kuko abarundi baja kwica muri Kongo baja gutabara baga tubigirize reka byo Rwanda mu banyagihugu nivyo abana ngombwa tubicire noneho tuvuge yuko barashwe n'abasirikare b'u Burundi nico gituma baca bagenda babonye umusirikare aje kwinyegeza munsi y'igitanda cy'umusivili akavuga ngo ari ku rugamba kugira ngo niwamutikura aje bavuga ngo wateye umuhanda w'abasivili hari abagwanyi bakweri baje mu rubuga rw'intambara ahubwo abasirikare bakweri hari intambara barabanza bakabwira abanyagihugu bati igirayo icyo twikorera igirayo hano hari ibintu bigira bihabere mwede muzogaruka intambara yaheze mugabo ugiye kumviza uno munsi ibirake byose n'urupfu n'imfande bariko babita ku barundi uwo abarundi bagiye gutabara abantu babo basivili mugabo uca wumva ngo umunsi umwe n'imvugo yo kwihebura mugabo kwihebura rero kutari no guheba no kumanika amaboko harimo no kwiyahura mu gihe ubona ko wasugerejwe ukabona impande zose urazungurutswe n'abasirikare ntushobora kuja imbere ntushobora kuja inyuma cyo koresha amategeko yo mu ntambara manika idarapo ryera duze ibiganza vuti jewe ndahevye ndumva neza iyi ntambara u Rwanda rwahenze abana b'Ikongo baje bazohererayo bose nta numwe asigaye oya kiretse babwiye ati taha none botaha gute bo bazogwana gushika ryari sibishoboka intambara yabananiye rero nibareke kugira ngo bamaze gupfa tugandariramo muga basigaye babeho rero kuba widadira kandi ubwo uvuga uti n'ubundi jewe ndarembye reka wumvirize uwo muntu
bande kubijanye n'abarundi kunibwira ko nta kibazo mufite mu Burundi kuki abarundi baza gutera mu minembwe abarundi bagize ingengabitekerezo iriya ideologie genocide barimo ni ibintu z'amacakubiri zo kumva kuko mbega bishizemo ikintu ngo tutsi empire mugari wabo ampire tutsi bumva kuko mu Rwanda ngo hari umututsi ino muri este ya Kongo hagiye kuyoborwa n'umututsi mu Bugande hari hayobowe n'umututsi aka gace kose bagiye kukagira kabatutsi bagomba guhaguruka bakarwana iyo niyo ideologie ubusanzwe yatumye n'intera hamwe zimara abatutsi mu Rwanda rero ikaba isa n'iyobowe n'abahutu bumvise kuko badashaka kuko kano karere kagomba kuva kuko koyoborwa n'umututsi kandi ni inzoka murabizi bagiye babivuga na president wabo ejo mundi yarabivuze aravuga ngo ese umunyamurenge ngabahehe ngo nta nitongagira azatsa n'utarageze no kwishuri azagenda asomera amateka y'abanyamurenge yuko birazwi yuko umwami wa mbere yabayeho mbere y'abapfurero n'ababembe rero izo kugira ngo azoza gukangisha abantu ngo bariya ntatongo rigira nico gituma bahagurutse kugira ngo baze hano ngo niho baje gufungira utekereze mu bijombo ngo niho baje gufungira umwanzi uzotera Burundi bababwiye yuko umwanzi uzotera Burundi azatuka umurenge hari umunyamurenge uzuta gutera Burundi kugira ngo azafate se Gitega azafate Ngozi azafate Kirundo kugira ngo azahibero ntatongo tugirayo twebwe amatongo yacu ari hari wacu ariko ibingibi bihe bakora barashobora kuzihenda yuko isi izizunguruka izizunguruka bugaca bukira ni ku munsi umwe bishobora kuzobazungurukira bakaza kwisanga umunsi umwe intambara y'abo ibi ngibi ntabwo bikanganye kugira ngo abantu babo babona yuko bakambisaha ejo bundi tukaba dukambise mu Burundi ntabwo tuvuze kuko twenda gutera Burundi ariko isi zizunguruka n'ubwo atoba twebwe hashobora kuba n'abandi bashobora kuzoharakambira ibyo twumenga ririmo ubwoba bwinshi wowe umukorera yitwa Rugabo ijwe nimba ko ari mu ubwoba gagaye yego hama iki nacyo ntiwumve ko avuga imvugo nk'imwe y'abakabareba hagarukamo umuhutu hagarukamo genocide hagarukamo interahamwe leta y'u Burundi nta kibazo cy'abahututsi ifise ntacyo kuko nimba hari ikintu perezida Ndayishimiye yakuyeho na leta yiwe baje bakora ni ikintu cy'amacakubiri uno munsi nta muhutu yovuga ngo jewe se nca muri inzira kubera abatutsi bomugirira nabi wapi ni nkuko atamututsi yoca ahantu ngo bumwirire bavuye ngo hasi no hakindaho ni mu bahutu wapi ivyo nta bikibaho none bahenga ibyabananiye iwabo hanyuma twebwe ibyo bashoboye bikaba bitucikira igitutsi kandi ari byiza waje ngo bagiye guhonya ubwoko abanyamurenge bari mu Burundi bazagane bahagana cyose kwandika urwandiko bonyene bakavuga ati pfa mwipfande izo ntambara bagiye kujamwo mushikiwe n'u Rwanda twebwe mu Burundi aho turi tubayeho neza nta muntu bari kubara ko makoma abantu bari hariya mu misozi hariya bakemeza bati iyo atari abarundi bari ngaha twebwe tuba twarahetse n'inka zacu ziba zarahetse mugabo urumva hariho abantu cyo wumva bagize atoyaye guma muvuga umurundi muvuga perezida w'u Burundi ndivyo ukunda rero nibareke kuko ukuri kurazwi nibareke byo kuvuga ngo mufatanye n'ibyo byo kuvuga ngo bagiye guhonya ubwoko muri Kongo ntabiriyo wavuze ko ubu hose yaba ibiraro bihuza abakomine bidashobora gutuma ujya mu harubandanye ujya imbere n'inyuma ntibikunda ko basubira inyuma tuvuge ko kubona ujya musirikare yinjiye ku rubibe akinjira mu Burundi mu gihe imbibe zugaye ari strategy bashobora gukoresha kugira ngo barabe aho bomenera kugira ngo umurundi hagaruke kugwana inyuma hakubana yazibira uvira nibyo n'ibyumviro by'iwanje ariko kandi muri strategy zo kugwana ibyo birabaho aravuga ati reka dutera kugira bari hariya baveyo hama duce tuhafata mugabo nibaza yuko uwo bagwana babasonze ubwenge nta utega umutega inyoni iri kiramuraba abareka ruhira ubusa nta utega umutega inyoni iri kiramuraba oya utega ikubona gutya biragoye nuko nike kintu hanura hakogwa iki uravye amajambo ya Bizimana uravye urubuga rw'intambara ngene rumeze uravye akagasotoro k'igihugu cy'u Rwanda rigumaki rimwe na rimwe usanga umusirikare yarenze imbibe mu gihe ibijanye na diplomasi byamaze gufatwa uko bisanzwe biri hakogwa iki muri no mwanya ga ubwa mbere ho ni u Rwanda ruhindura imvugo iyi mvugo yo gucanisha bw'abantu bifatiye ku moko
babanza bayihagarike ibintu byo gufatanya abahutu ugafatana abari Kongo abari Burundi n'abari Rwanda wabo bose ukabafata ko ari bamwe ari abasi sivyo ni imvugo mbi kandi no kwibagira icyatumye ibihugu byacu bisha ikintu cy'amashaka y'amoko cyabaye kibi cyane rero nk'uko mu Burundi babishoboye nabo ntibabigire ko bavuga bati tugire nkabo sinzi ko yose kumva amajambo Bizimana yavuze ariko aravuga ngo abahutu baritatsa bisigura dogo bariko barataka kwitatsa bariborogesha dogo ati mu bisanzwe ntibamenye yuko ibiriko birababako n'ingaruka z'ibyo bakoze iyo jambo ni ryiza ese wibaza yuko iryo jambo rivuze gutyo ugaca ugomba ugafata abahutu bose ukabita bicaye ubeshe no mu Rwanda abahutu bose ntibishe bose saba genocide uriko uranyumva donc mu yindi mvugo abantu bakwiye kumenya yuko kameme ibyo bintu bitabaho none ugiye gufata abahutu bose ukabita bicaye dufate ko ufatiye kuri iyo nyamoko ryabaye mu Rwanda sivyo hari abahutu batishe hari abahutu bagwanye mu nkotanyi bagwanye muri FPR hari abahutu batari bashikiye mbere ujya mugabo wo Habyarimana hari abahutu batari mu nterahamwe hari abahutu bishwe none bo bishwe nande hari abahutu kandi bapfuye bariko bazira gutabara abatutsi bazira yuko banyegeje abatutsi none uci ufatira mu kigurira kimwe bose ugaca uvuga ko ari abicaye donc iminiho yose bafise tutafu ni byabavuye ko donc urumva n'ingaruka z'ibyo bakoze donc urumva hari ibintu abantu bavuga ukumva biriko ratondeka ibikomere wari witeze ko biriko birakira donc bikabandanya biba bishasha kandi mu bisanzwe bateza kubaka amahoro ikintu rero ni kibi urabona yuko nakabare muri nama heruka ariko arandegura cyane anagasuzuguro kenshi yavuga yuko President Ndayishimiye n'abarundi bashitse muri Kongo intambara bayihindura y'ubwoko wico bara kuvuga iki kuba abarundi bashitse muri Kongo dibavuga umunyamurenge bishe ninde dibavuga n'inkoni n'uwakwiswe n'inkoni ninde tanu ahubwo bashitse hose baciye bagarurira ibyabo mugabo au contraire nibo bariko barabica nibo bariko barabamara bagaca berekana yuko mbega umwasi ni wa wundi akakantu k'amacakuri y'amoko dogo ntabahutu ariko bagomba kwica abatutsi sivyo uno munsi ugiye kuranga nk'ibyo ntuzeye Rugabo yaravuze abandi banyamurenge se ko babivuga abanyamurenge basobanutse bazi ubwenge bazi umwasi uri batajya umunwa bazi uvuga ati umwasi wacu ni naka vy'ukuri tuvuge ko Rwanda rwama rufise ivyitwazo byo kwitwararika ibibazo by'abanyamurenge kandi kera hari abo bashoboye gukuramo ubwa mbere urumva bakora ico bazi dusubiye amateka urumva tuyahera muri Ronaldsisi urazi yuko habaye inama i Kigali sibyo bakavuga yuko abanyamurenge bose bagomba gukurwa hariya mu misozi wabo u Rwanda rukagira base militaire abanyamurenge baranka bati twebwe ni wafi tuzovayo bagira ati inzira n'igihumbi cyo kubakurayo niza bo bareko baravuga toko bafata abanyamurenge bamwe bakaboza serve nkuko bavuze bakabita abanyarwanda bakumva ko z'u Rwanda abanyamurenge batavyumva bagacika abansi ahubwo bakaja kubicara ibintu wabo mu nyuma kubera gutinya kuzobazwa ayo makrime bakoze bagomba gushagitirira ubundi bwoko bw'abahutu n'aba FDLR n'abarundi iyo strategy yabo igihugu cyose kiriyubaka nimba igihugu cyarubatse amahoro kubaka umutekano kigakora ibyo biho byatandukanye abantu none kubera iki batocigira akaho kugira ngo baje gucagiriza no kugisiga ibyondo kidafise ubu barundi bari muri Kongo nuwogeresha amatora muri bari abanyamurenge nyene bari bati abatora kwinga bazuruza subiri wabo ni banga nta numwe tuzukuko kuko barazi cyo zibamariye abakomereye ku rugamba bariko bagomba kubasa barundi nyene sabarundi baje kubavutsa
abishwe n'inzara bamwe bamwe so bagaburira bakabahembura rero uwo mutego nibaza ko ata muntu yoba kiwugwamo uko twaramaze kubona yuko uwo mudasangiye ubwoko siwe mwasi wawe uwo mudasangiye ubwoko siwe mwasi wawe niyo majambo meza nyakubahwa Apotre adusigiye ryari iteka ridasanzwe nyakubahwa murakoze cyane mwumve ko iyo mutuyagiye dusigarana na byinshi aba bikadufasha mu buzima muhezagirwe reka ndabashimwe simwaha ivyo murimo murabana natwe ikizokubwira ko utandukanye na naka kizoba kiriko kigutwara mu minwa ya shetani ibihuza abantu nivyo biranga ishaka ry'Imana niharamba ubumwe niharamba Burundi niharamba akarere niharamba amahoro muri Kongo no kwisi yose baba tuzaravista urawushira umushiro none